Ndayishimiye abatari bake bamuhagurukiye batanguye kumwamagana kubera amajambo ariko arashikiriza muri no minsi, amajambo yuzuye ibitutsi, amajambo atarimwo ubushinga ntahe, amajambo ababaje adakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, amajambo adakwiye kuvugwa n'umushinga ntahe nyawe, amajambo ateye isoni kugeza naho umupadiri yavuze ko ibintu Ndayishimiye ariko arakora muri no minsi ari ibintu biteye isoni ndetse biteye agahinda, ariko aritiranya igihugu n'inzuye ndetse akagaragaza ko igihe abarundi batahaguruka ngo bamagane iki kibi kibishe kiriko kirakorerwa mu gihugu, byanze bikunze ibara rishobora kugwa. Naho Faustin Ndikumana we akaba yavuze amajambo akomeye cyane, akaba yasabye abahanuzi b'umukuru w'igihugu, abakuru ba Kiliziya Katolike ndetse n'abandi babishaka nk'ababaye abakuru b'ibihugu imbere ye harimo Domitien Ndayizeye gukora ibishoboka byose bagahanura umukuru w'igihugu amazi atararenga inkombe, kuko nta muntu mukuru uvuga amajambo nk'ayo atangaza, ndetse we akaba yagaragaje ko ibi ngibi rwose biteye isoni kubona bikorwa n'umukuru w'igihugu, aho biboneka neza ko umukuru w'igihugu atandero afise. Faustin Ndikumana asaba abahanuzi b'umukuru w'igihugu hamwe n'abarongoye Ekleziya Katolike ko bobanguka bagahanura umukuru w'igihugu amazi atararenga inkombe. Ubwiwe avuga kuva mu bwana bwiwe atigeze yigishwa kwishurana ibitutsi, ariko avuga ko umukuru kitazira kumuhanura ahubwo kizira kumutuka. Gusa uko biboneka umushinga ntahe araciye ubwenge, ndetse biraboneka neza ko avuga amajambo arimwo ubwenge bwinshi cyane. Akaba yagaragaje ko igihe abakuru batahaguruka ngo bahanure Perezida Evariste Ndayishimiye, byanze bikunze ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Uvuga nuko twebwe byo kuvuga ngo bakuvuzi bagutse bagize gute, jewe uko nakuze mu ndero nahawe ngiye kuziko, jewe barambujije gutuka, bambuza no kwishyura ibitutsi. Indero nakuriye kwe kuziko y'abavyeyi nuba ibyo bintu barabimbujije gutuka. Faustin Ndikumana bamubujije gutukana no kwishura ibitutsi, akaba ariyo mpamvu ategeze yishura ibitutsi bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mukomeze mu mwumve cyane kwishura ibitutsi. Ibyo rero mu mutwe wanje nyine twakunze indero baduhaye twe ntibirimo, tuze turamenya amagabo n'amategeko. Birabaje kutamenya n'amategeko. Faustin Ndikumana ati birababaje no kutamenya amategeko. Perezida Evariste Ndayishimiye kubona ari umukuru w'igihugu ariko akaba nta tegeko na rimwe azi, ni ikimenyetso kitabesha ko abarundi bihenze mu kumugira umukuru w'igihugu, uretse ko atari we wanatowe, hari hatowe Agathon Rwasa. Tugira abarundi ngo kenshi biratubabaza kubona amategeko menga abantu tuyazi, ukabibona mu barundi bato bato, ukabibona mu ndongozi tukaba kuyarenga abantu bayazi. Nk'ibwirizwa shingiro rya leta y'u Burundi, ry'igihugu cy'u Burundi, rya leta, ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hariyo amartikle abiri. Imwe iravuga neza ati toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ibwirizwa shingiro ngaho ubuzima bw'umuntu ni respect. Ibi rero Faustin Ndikumana avuga ko ubuzima bw'umuntu ari prive, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kujya imbere y'abarundi agaragaza ingene Faustin Ndikumana ari kiburane kuko atigeze ashaka umugore, aho yavuze ko umuntu wananiwe no gushaka umugore atahanura umukuru w'igihugu canke ngo ahanure abarundi. Ibi akaba ari ibintu byababaje abatari bakeya kugeza no ku ndongozi zo ku rwego rwo hejuru zikomoka muri CNDD-FDD, kugeza aho bamwita umuntu utazi guhamya ijambo ndetse umuntu utazi ico amaze, aho avuga amajambo y'amapupagurwa, amajambo adafise ifatiro, amajambo adafise ico amaze. Hagati n'indi ngingi yuhiri kavuga ati agateka k'umuntu radimite karakingirwa, ubirenze ko ukashaka kwararoza umuntu ugira gute
bihanwa n'igitabo cy'amategeko. Faustin Ndikumana avuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yamukoreye bihanwa n'igitabo cy'amategeko, akibaza impamvu umukuru w'igihugu agera aho ngaho atazi itegeko igihugu rigenderaho, akibaza umunyagihugu muto muto byagenda gute, aho yagaragaje ko umukuru w'igihugu atandero afise mu gutuka abandi bagaragaza ikibi ndetse n'abagaragaza amagorwa abarundi bari gucamo muri no minsi. Penal, code penal irabihana. Ingingo zibiri zo mwibwirizwa shingiro. Barundi rero usanga mukunda kutamurangamira gutuma isanga mu mategeko arabihana. Si jewe nibwirizwa shingiro ryo Burundi. Kandi batwego tulitore. Rero no mu ndongozi yazwe kuba aya mategeko azwi. Yabaje rero tubonye mu mpuze mu ndongozi hejuru kabona kuri amategeko n'iki ni ibintu byoroshe. Faustin Ndikumana ababazwa no kubona indongozi nka Perezida Evariste Ndayishimiye, indongozi iri hejuru y'abarundi ariyo yica amategeko mu gihe yagakwiye kuyubahiriza. Ibi bikaba biteye agahinda ndetse babaje ku rwego rwo hejuru. Umukuru w'igihugu arahira kubahiriza ibwirizwa shingiro, kandi mu Kirundi indahiro ku mugabo ni ikintu kidasanzwe. Indahiro ku mugabo ni ikintu kidasanzwe. Nico bituma Indahiro ku mugabo ni ikintu kidasanzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye arahirira kubahiriza ibwirizwa shingiro ariko ntabyo akora. Nico bituma twebwe twobona twokora nawe bari biva muri code penal tukavuga tuti haya n'uburenganzira bwo kwitwara wabuhari, kwitwara imbere y'ubutungane. Faustin Ndikumana avuga ko afise uburenganzira bwo kwitwara ariko nanone akabona ko ubucamanza bwo mu Burundi butigenga, akaba ariyo mpamvu adashobora kwitwara. Nawe twitwaze tuti icyo tubona kibereye vraiment twaguma dutume kwizina y'abarundi nyine n'abandi bashobora gusanga icyo kintu kibabayeko, twaga dutume abashinga nahe ngo dushikire umukuru w'igihugu hamuduhanuriye. Faustin Ndikumana asaba abashinga ntahe gushikira umukuru w'igihugu bakamuhanura kuko ibyo akora ari amafuti ateye isoni. Jewe n'ukuri ndatumye abahoze barongoye Burundi, Perezida Ndayizeye na Perezida Sylvestre Ntibantunganya, barakurira umukuru w'igihugu mu myaka, baramutanze muri ry'amabanga, barayazi icamaze ninge mwashobora gufata igihe maja mwiri mwashobora kuvuga igihe ari amabanga. Usabye vraiment bamuduhanurire no tubona bomu bamushikira. Faustin Ndikumana asabye Domiciye kujya guhanura Ndayishimiye, ndetse akaba yasabye na Sylvestre kujya guhanura Perezida Evariste Ndayishimiye kuko baramuruta mu myaka ndetse bamutanze ary'amabanga arimo. Akaba yabivuze ababaye cyane nyuma y'uko atutswe ndetse akandagazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, avuga ko ari ikibururane ndetse amuvugaho amajambo ateye isoni imbere y'abarundi. Ibintu byababaje abatari bakeya babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe atazi agaciro k'ikibanza arimo ndetse atazi n'ico ariko arakora, ndetse bikaba byageze no mu bungeri ba Kiliziya Katolike, bakaba batanguye guhanura Ndayishimiye bavuga ko ibintu ariko arakora ari kwitiranya igihugu n'inzu yiwe. Ubukuru bwawe bwavuye he? Patiri yaraye asubiriye guhanura. Umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu, abanyagihugu bategerezwa kugira ubukuru bwinshi ku mukuru w'igihugu. Inyungu rusange ategerezwa gutegeka umukuru wese imbere yuko ategerekwa n'inyungu yo mu nzu yiwe, yitongo ryiwe canke yabiwe. Umva uko padiri yabivuze ndetse nuko yagaragaje ko Ndayishimiye ari mu barenga ikibazo ndetse ari mu bantu babangamiye Uburundi. Icyo gituma nk'umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu, abanyagihugu bategezwa kugira ubukuru bwinshi ku mukuru w'igihugu, agakorera abanyagihugu. Mu kubakorera se uvuga ngo aza gufukama imbere y'umuntu umwe, akorera inyungu rusange ya bose. Akorera inyungu rusange ya bose, agakorera abarundi bamutoye, ntagakorera umuryango wiwe. Komeza wumve uko padiri abisobanura. Inyungu rusange yategerezwa
ategerezwa gutegeka umukuru wese imbere yuko ategekwa n'inyungu yo mu nzu yiwe yitongo ryiwe canke yabiwe abwiye abavyanashoboka abakuru bose bari ku rugero runini rw'inyungu rusangi bategerezwa kubaho nk'abapatiri canke abafaratiri. Uyu padiri asobanura ko abakuru bari ku rugero nk'urwa Perezida Evariste Ndayishimiye bategerezwa kubaho nk'abapadiri cyangwa abafurateri yaba byashobokaga, ariko Ndayishimiye mu minsi yaheze akaba yaravuze ko Faustin Ndikumana utarashatse umugore nta mpanuro agomba guha abarundi kugira ngo nahave yitiranya igihugu n'inzu yiwe n'umuryango wiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ntahave yitiranya igihugu n'inzu ye n'umuryango wiwe nk'uko akunze kubikora, akagaragaza ko iyo abana be bahaze nawe akaba haze, abarundi bose baba bahaze, ibyababaje abarundi batari bakeya. Mugabo birashoboka yuko ivyo vyose ashobora kubikorera mu gihe ugambera abazi neza iyo bukuru bwiwe bwazananye. Ubukuru bwa Ndayishimiye bwazanananye ese bwaturutse mu barundi by'ukuri canke bwaturutse ahandi? Iki nicyo padiri yibaza. Erega nimba yashizweho na banaka, abo banaka bazomugira ko ubukuru gusumvya. No kuvuga rero kwama muraba ubukuru bwose iyo mwabukuye, iyo buzanana, aho hantu buzananye haragukurikirana. Ese ubukuru bwa Ndayishimiye bwavuye hehe? Bwavuye mu barundi cyangwa yateretswe ku ntebe akaba ariyo mpamvu adashaka gukorera abenegihugu? Aragukurikirana. Icya kabiri cara neza mumvirize, ejo muzoba abakuru bakomeye kumbure n'abakuru barimwe bariko baranyumva mwumve neza. Icya kabiri nuko umaze gushika muri ubwo bukuru hariho abantu baba bagukwikuje, bange bitwa abahanuzi, gasanga bigira abakotiza, bajya barashobora kugarana umukuru bakamubohera mu byo bashaka. Akamubohera mu byo bashaka ni ukuvuga ashatse kwerekana ko Ndayishimiye ashobora kuba afise abamubohera mu byo bashaka bamushize ku butegetsi, akaba ariyo mpamvu adakorera abarundi muri rusange. Bakamuhanura ibitari byo, bakamwugarana, bakamuca, bakaba hagati yawe n'abarongoye, canke bakamuhenda, abantu bakariramwo, abandi bisunze uwo mukuru. Kumwe baca umugani uyu munsi ngo wihisha inyuma y'umukuru ukarasa ushaka. Ni imigani mishasha yo muri iki gihe. Ngibyo ibyo benshi bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye ukunze gushikiriza ibitutsi ndetse akavuga amajambo ateye isoni, amajambo ababaje, amajambo atera agahinda abatari bakeya, ndetse benshi mu barundi bakemeza ko atamukuru agakwiye gukoresha amajambo nk'ayo Perezida Evariste Ndayishimiye akunze gukoresha. Ikibazo kindi cyadutse mu barundi ni uko abarundi batagishaka kujyaho Perezida Evariste Ndayishimiye ari. Ibi bikaba byatumye Ndayishimiye ndetse n'abatwara bo hasi basigaye bakora ibintu biteye isoni kugira ngo umukuru w'igihugu bize kuboneka neza ko yabonye abamwakira. Tujye ku karorero gatoya ka Nyabihanga aho abarundi bari guhura n'ingorane zikomeye cyane kubera urugendo Ndayishimiye ari bugirireyo, agakandamizo imbere y'uko urugendo rwa Perezida Ndayishimiye. Muri ino minsi haraboneka ubwoba bwinshi mu makomine Perezida Ndayishimiye abagira agendere gushikiriza abasitanteri bashasha. Abanyagihugu basa n'abarambiwe n'amajambo ya Ndayishimiye ntibagishaka kumwitaba. Abategetsi nabo buzuye ubwoba bwo kumaramara, aho kera umukuru w'igihugu agendeye ahantu abanyagihugu bashwabaduka bakabura aho bakwiragwa. Ubu harabanza gufatwa amategeko ateye ubwoba kugira Perezida aronke abamwitaba. Ibaze nk'itegeko ribuza abanyeshuri kwambara inifomu no kwimosha umushatsi ngo ntibiboneke ko stade yuzuye abanyeshuri gusa. Ejo aho bukera Perezida Ndayishimiye azoba ari muri komine Nyabihanga. Umbe ibyo umunyagihugu waho araye atuyagiye. Mwiriwe neza, hewe tweho turumiwe. Perezida azoza gushikiriza umusitanteri wa Nyakabiga amategeko ahari araturemereye.
ni ukuvuga komine yose ya Nyabihanga n'usoroma ibijumbu ntibyemewe kubera benshi ubu barambiwe no kuja kwakira perezida, ni ukuvuga ukuntu bararika nta muntu yemerewe gukora ikintu na kimwe. Ubwoba basigaye bafise burateye ubwoba kuko n'abanyeshuri banaretse kwimosha, babujije no kwambara inifomo kugira ntibabone ko ari abanyeshuri. Mbona umengo biragoye cyane. Bamwe bavuga ko mu bategetsi nyine hoba hariho abatoba izi ngendo kugira biboneke ko atabantu agifise, ariko abanyagihugu batwandikira bavuga ko atacu bakura mu majambo y'umukuru w'igihugu, nta nyishu basangamwo ku bibazo biba hanze. Abagira Uburundi batabona, ababwira ubutunzi batabona, ahandi akadukana ibyitwazo bidafashe no gutuka abandi barundi. Henshi yakirwa n'urwaruka rutambaye uniformu, baba ari abanyeshuri bategetswe kwitaba, ariko kandi bategekwa kunyegeza ko ari abanyeshuri. Biratangaje ndetse birateye ubwoba. Undi yagize ati twamwitaba gute se mu gihe ntaco atumariye? Ninde azishura kino kibazo ca Wilson amaze imyaka 2 ariha ifumbire ntayironswe? Jewe mfise ubutumwa ndifuza ko bushikira abategetsi bacu, kuko simbona aho novugira bashikire, ariko nizeye aha haraho bwashika. Banyakubahwa muratubwira ko twoja ku kivi tugakora. By'ukuri turabishaka cyane, ariko hariho agahazi. Hari ibintu nka jewe ubwanje bimbabaza. Mu mwaka wahera nararishe Angeli birangira ntayironse, mfise utujeto, none n'ubu mbona atacizere mfise cyo kuyironka, kandi fata ubundi bujeto bushasha. Ubwo mu mwaka uheze bambwiye ko bwataye igihe. Banyakubahwa ni igiki muhaye mukora kugira ngo mudufashe? Iki kintu kirababaje cyane kuko ntaho bitaniye no kwibwa, ukibwa n'uwagufashije kandi atari bugusubize utwawe. None yambona kazoza tuzoshikika ko gute mu gihe umwimbu tuba twizeye mu gukoresha imborera tutawuronka n'amahera yacu agaherayo? Banyakubahwa, ibi ndabibatuye kuko bigeze aho numva umutima wanje ubabara, kuko birababaje kubura Angeli n'amahera agaherayo. Iki kibazo kiramaze umwanya munini kitishurwa. Umushiranganje Prosper Rudodiko yarinze akurwa adatanze umuco. Karine Mbarushimana yamusubiriye yibereye mu gacerere. Umushiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye ntaco abivugako. Umukuru w'igihugu yama mu mirima yiwe, nta fumbire we yigera abura. None ninde azishura aya magorwa abanyagihugu bahura nayo? Ibi nibyo bibazo byinshi byugarije abarundi bituma Ndayishimiye atakitabwaho n'abarundi, ahubwo bamufata nk'umuntu rwose uje kubishima hejuru, ndetse uje kugaragaza ko ibyo abarundi bavuga ari ibinyoma byambaye ubusa. Guco bikoze byo biragoye cyane, kandi biraboneka neza ko abarundi bose baciye ubwenge bamaze kubona ko Ndayishimiye ataho azigera abashikana. Mu kandi kanya ni amakuru turiko turabategurira ahambaye cyane, aho tuza kugaruka ku nyinyurana n'ihangana ririko rirabera mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.